Ndabaye mwaramutse nongera ndabaye ikaze muri kino kiganiro kigira ica 70 cha Club de la Presse. Uno musi tuza kuyaga ku ngingo imwe nayo ijanye n'umugwi w'abantu bashasha bagiye kugira bagize umugwi ujejwe agateka kazi na muntu mu gihugu CNDH. Hanyuma bakaba bashizeho n'itegeko ry'umukuru w'igihugu aho bashiriweho rero abatari bake bari bajije ibibazo bijanye n'ukuntu uwo mugwi ugiye gukora, aho bavuga yuko banavuga nuno musi ko uwo mugwi utazoshobora gukora akazi kawo ngo kubera abantu bawugize, bavuga yuko bari hafi cyane y'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Hanyuma uwo mugwi ukabushitse igihe inama mpuzamakungu ONU yagabanuye amanota y'uwo mugwi ukura ku manota A ushira kuri B. Abantu bakavuga bati none uwo mugwi mushasha uzoshobora kugarukana ishusho nziza y'uwo mugwi, aho izoshobora kugaruka ku nota bita A, ari ryo nota ryiza ku mugwi mpuzamakungu ONU. Ibibazo rero sibike navyo tuza kwibaza abatumire bacu. Wa mbere ni Pierre Claver Niyonkuru. Mwaramutse. Mwaramutse neza Frank. Pierre Claver Niyonkuru no mumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika, iradio Ijwi rya Amerika. Mwaramutse kandi urakoze kandi kuza. Mwakoze nango dutumira. Wa kabiri ni Reverien Bazikamwe, atwara abamenyesha makuru bo muri television Renaissance. Mwaramutse Reverien. Mwaramutse Frank. Ndaguhaye kaze kandi murakoze. Ndabarumukije namwe mwese. Pierre Claver Niyonkuru, wumvise uwo mugwi mushasha, mbega wawumvire kwiki? Umugwi mushasha nako abagize umugwi mushasha umugwi ujeje guhana gatakaze na muntu mu gihugu. Icambere nuko nobanza gutandukanya yuko uno mugwi uje mu bihe bitoroshe nkuko watanguye mbere nabivuga. Twakwibutsa ko uno mugwi watanguye wagiyeho mu mwaka wa 2011. Uwa mbere yatanguye kuwutwara yari Fred Manuel Ntakarutimana niba ntihenze. Ubu rero mu myaka 4 yari yakoze ibikomeye cyane ibishoboka byose kugira ngo umugwi wizegwe na bose. Muri buka nko mu mwaka wa 2011 mu mpera havugwa bwicanye mu ntara ya Bujumbura rirare umwe bwahitana abatari bakabumga mu FNL bimwe bwiswe Safisha. Yaravuze akatari gake yuko agahata kazi na muntu katifasha neza mu gihugu. Arabandanya yakoze ibikomeye cyane gushika mu ntango za 2015. Urumva ico gihe mushaka kuvuga yuko atatinya kuvuga ibiriko bigenda nabi mu gihugu cyane gose. Ndibuka ko yegeze no kuvuguruza umushikiranganje w'umutekano kuvyerekeye buriya bwishanye nyene, aho umushikiranganje ukavuga ati nta kibazo kihari, nta muntu ariko aricwa, nta gateka kazi no muntu ariko arahonyangwa. Ico gihe umugwi warubahutse urahangana nawe muri ico gihe. Igice gira kabiri rero ni catwawe na Jean Baptiste baribonekeza kuva muri 2015 niba ntibeshe, niba ntiyenze gushika uno munsi. Aho naho ibyaranze agatakazi na muntu mu Burundi tubizi mu cegeranyo c'ishami mpuzamakungu ONU yuko kaho nyanzo bihagije. Uno mugwi rero abagize umugwi mushasha bagiyeho basanze haramahwa, baje gutangura isemo yasani yamaze kuba nabi, bashikiye ahantu hatoroshe, baje gukora akazi katoroshe. Nibaza ko jewe ukijaho ubwa mbere ku munsi wa mbere cyangwa kwa kabiri igihe batora bajya batanu bawugize mu mutwe nibwiye nti aba bantu babwirizwa gushamo ingufu zikomeye, babe bazanye shaka rikomeye kugira ngo bagarukane uno mugwi kucizera abantu benshi bari bafitiye. Wewe iwanyu Reverien muri television Renaissance nahone mwarakoze kuri iyo nkuru, mbega mwumvise ayo mazina mwayumviriye kwiki amazina y'abagize uwo mugwi? Ubwa mbere umuntu yobanza kibaza nuko twari tumenyereye yuko naho ubwa mbere ujya mu gukijaho naho hariho bamwe baje tutari tuzi, ariko nka Furera Emmanuel Ntakarutimana abantu benshi ntibari bamuzi. Natwebwe mu bamenyesha makuru ntitwari tumuzi cyane uretse bamwe, ariko nuko yatangaje abantu ivyo yashitse akora. Ariko
harimo n'abandi bantu amazina yavugwa bari kumwe na Ntakarutimana byari bizwi bari babazi harimo nk'uwitwa Kavumbagu Jean Marie Vianney nk'abantu bari bamuzi kandi sinibaza ko abantu bari bamuzi nabi. Jean Marie Vianney Kavumbagu bari bamuzi yaratwaye Igiteka nimba ntihenze yaratwaye OAG nimba ntihenze ivyo byose ni ibintu byamuranze kandi bavyemera. Niwe muntu novuga cyane mu rujya mugwe kwa Ntakarutimana yarazwi bishobora kuba ari navyo vyahaye icizere abantu ujya mugwi atanukura atangura no gukora hama baca bagira n'Imana birabafasha ujya mu furera araba umuntu azi icajejwe azi ujya mugwi ico teruza gukora. Ubu rero iyo uravye aya mazina y'aba bantu baraye bagiyeho nico kindi gica kigaruka kwiyumvira mbega abo bantu ni bande mbega abo bantu barazwi muri ivyo byo kugwanda gati yakazira muntu barazwi yego harimwo umwe tuzi Jacques Nshimirimana turamuzi ko yahora akora ibintu bijanye n'agateka k'abana uyo umuntu arashobora kwizera tukavuga tuti uyo yarabikoze kandi yabikora neza ukavuga uti ivyo byo kugwanira agateka kazina muntu we warumva iyo vyerekeza n'imiburiburi yofuma buri umutima wo kubikora mugabo we arumva nico bisigura niyo bija abandi nk'uri kora vyumva uti rero akoze nabi yoba bikoze nkana nka Jack abikoze atagize icakora azoba bikoze nkana kuko arabiyizi amabandi bo kuvuga yuko abikoze abandi rero abandi turiko turiyumvira turiko turumva avugwa batanguye kubanuganuga abari bo harimwo nk'umunyabigega wo mwishengero rya muka president rya Denise Nkurunziza Eglise di Roche yari umunyabigega waho urumva rero nimba yari umunyabigega muri Eglise di Roche ibyo rero byose bijanye n'agati y'akazi na muntu ngira yahora vyumva ku radio cyangwa yahora yumva babivuga yavyumvira kure hama rero abo bandi bose biravugwa yuko ari abanyamugambwe ba CNDD-FDD bashizwe mu rujya mugwe hama kandi urumva Claver yavuze ati baje gutangurira hagoye ushaka kuvuga uti bari mu mugambwe nuko badashobora kwigenga oya kwigenga ntivyo ukunda ntivyo shoboka kwigenga no kuvuga wumva bashizweho n'inama nshinga mateka inama nshinga mateka mubona ingene imeze ingene igizwe n'abanyamugambwe ba CNDD-FDD atani kintu na kimwe no musi ngo bashobore kuduza ukuboko bavuguruze leta ikiri kirakora cyaco yavuze ikaba ariyo ishira habo bantu murumva tutiriwe turahendana nta kintu umuntu yava bitega ko nimba atari abantu baba bavuye ahandi hantu atari kwisi ariko rero Claver yari yavuze ati baje gutangura kwisema igoye nisemo igoye kuko umugwi wakurikiye uwa mbere watwarwa na Jean Baptiste baribonekeza numugwi wo wiyerekanye neza atakukekeranya atanukwinyegeza yuko bariko bakorera ubutegetsi ataho bisana no gukorera abariko barahahazo bariko barahohoterwa ico twokwibuka ni bakingira ikibaba leta igihe bakingira ikibaba inzego za leta zirakora amabi ikintu twokwibuka ni iki Claver ivyo yavuze ugiriya mugwi wa mbere ntiwakingira gusa aba FNL kubakingira gutyo nkuko tumva kubakingira mumenye yuko ico gihe CNDH yarabika n'abantu yaranyegeza abantu muri bajya aba FNL hari abantu twe twabura tugenda kuraba kurokaya amatemonyaje yabo basohoka muri CNDH umenga niho muhira baba hama umugwi wa kabiri watwarwa na Jean Baptiste baribonekeza murabizi yuko Jean Baptiste baribonekeza kwabaye gushigikira leta kwiyamiriza ivyegeranyo bivuga amabi inzego za leta ziriko zirakora gutinda aho abarundi bo baravuze bararushe gutindaho uri kiriya gisata cawe ni kico gataka kazi na muntu bakorora ujya mugwi bakawukura mu kibanza ca A kada mu kibanza ca B ico bavuga ngo turaza kubigarukako ubu rero vyogorana ko tuvuga ngo ico baba baje gukora mwumva ingene bashizweho mwumva abo bantu ingene ivyo bahora bakora abari bo ubu rero sinibaza ko hari ikintu twava twizeza abantu ngo tubabwire ngo umugunguraje ngo hari ikintu je gufasha abantu
mu bijanye n'agateka kazi na muntu. Urabona uwo mugwi ushizeho haheze iminsi bugaye n'ibiro bijejwe agateka kazi na muntu kishirahamwe vyishirahamwe mpuzamakungoni, mbega ivyo mubona bidashobora kuba bije kunyura ibintu uwo mugwi canke mubona ushobora kwizerwa n'amakungu? Nari navuze ko no mugwi ubwirizwa gukoresha inguvu zidasanzwe kugira ngo usubize ku murongo ivyerekeye agateka kazi na muntu mu Burundi. Navuga ko uno mugwi rero uje gutangura akazi isemo umugwi wahahora wari warisha ibintu ntitwobideha. Umugwi watwagwa na Jean Baptiste baribonekeza wari warazambije ibintu, ntiwiyamiriza gusa ntiwange ivyerekeye ivyegeranyo vy'agateka kazi na muntu vy'umugwi mpuzamakungu w'agateka kazi na muntu, ahubwo barahangana bakaja aho twokwita kuri defensive bakagwana ku ruhande rwa leta. Ariko kandi tumenye yuko uno mugwi mu bisanzwe cyo warujije gukora n'igiki kwari guhanura leta ati hariya agateka kazi na muntu kariko karahungabana kunuku raba mu bikosore. Ni nk'umuhanuzi wa mbere wa leta yigenga kubijanye n'agateka kazi na muntu. Ubu rero uwo mugwi ujeho wa mbere ugira kabiri ataco wari wakoze. Nico gituma avuga ko jewe si nkunda kuvuga abantu ataco barakora, mfatira ku bintu bigaragara. Navuze byerekeye mu gwa mbere ibyo wakoze biragaragara, ibyerekeye mu gwa kabiri biragaragara. Ubu rero ahubwo ico mbona ukwiye gukora no gukoresha inguvu zidasanzwe nkuko mugenzi wanje yavuze ati izina ry'utwara umugwi mushasha ntinamenyerewe cyane n'ijyambere Frere Emmanuel Ntakarutimana yari menyerewe. Nawe rero ahubwo akwiye gukoresha izo nguvu zidasanzwe zakoreshejwe na Frere Emmanuel Ntakarutimana nawe ataramenyerewe kugira ngo kino gihe agateka kazi na muntu gasubire kifata neza mu gihugu. Ariko rero ntivyoroshe kuko harejo itariki 28 kwezi kwa kabiri niho ibiro vy'umugwi wa ONU vy'agateka kazi na muntu mu Burundi vyugara burundu. Niyo tariki ya nyuma bavuga bati kuri tariki atakintu kirakogwa hagati ya leta y'u Burundi na ONU bizoba vyugaye Burundi. Navuga ko no mugwi usanze ibiro biheje kugagwa. No mugwi usanze hari raporo y'umugwi ukora amatohoza bishaka mpuzamakungu wa ONU uheruka kongerwa manda uri kurakora akazi. No mugwi usanze abaharanira agateka kazi na muntu nka bose barahunze. No mugwi usanze bimwe mu bimenyesha makuru vyigenga vyarugawe. No mugwi usanze ubusho mu gihugu n'amaprizo yararengewe. No mugwi usanze hari abantu barenga 3,000 baciriwe imanza ariko batarasohoka mu mabohero. Navuga ko mugwi rero ubwirizwa guko utazanye inguvu sirinaturere zidasanzwe nabone tuzava dusanga atakintu uzokora. Niko ubibona nawe yuko uwo mugwi uzogira ingorane kugira ngo ushike kuvyo utegeza gushikako, na cyane cyane ufatiye kuri ivyo yuko uno munsi uravye ijisho amakungu ara Burundi kubijanye n'agateka kazi na muntu mengo sigiza. Urumva biragoye kuko ujya mugwi w'igihugu ujerwa agateka kazi na muntu, ariko biragoye kuko uri kuraraba ingene inzego zitwa ko ari za leta cyangwa inzego zose zoba zifitanye isano na leta. Murabona ko mu Burundi uyu munsi biragoye ko ushobora kuvuga ngo umuntu arashobora kwigenga agakora icyo yategerezwa gukora. Urumva uyu mugwi uje usanga bamaze nko kubaharira ivomo. Ubu rero jewe Claver n'ivyo avuga ngo abo bantu umenga hari cizere bafise yuko bazobishobora. Jewe nogira Imana bakamvuguruza bakabishobora. Si uburenganzira bwiwe. Ariko jewe n'ukuri jewe nta ninagira Imana bakamvuguruza jewe kuri kutemera yuko ari cyo bazoshobora. Nico cifuzo cyane. Ariko je ndabona ko atavyo bazoshobora kuko ntushobora gufata umugwi w'igihugu rero agateka kazi na kuko jewe ingene ndavyumva ko kuciyumviro cyuwanje ujya mu gw'igihugu rero agateka kazi na muntu wari umeze nka kijya bita ministère public. No kuvuga uteroza wenye nuri ngaha ukavuga uti hariya birayangaye bariko bwa bushobutazo abantu bariko baragirirwa nabe, abantu bariko baragira gute bakagenda bonyene bakaba aribo bafata icyo kibazo mu ntoke
bagashengeza n'abantu babikoze none ugira umbwire yuko mu gihugu giseye gitegekwa n'imbonera kure aho usanga ari ivyo biro vy'iperereza ivyo biki none abantu maze kubona bagenda bagafata umusirikare w'igihugu azwi afise impapuro zose bakamukwega mu bishanga bakagira gute ndaje sinobabesha nta cizere mfise ninagira imana nibamvuguruza jewe nzokwemera nico cifuzo no ciza coba kimbaye Pierre Claver mbega ko twariko tuvuga ngo amanota ajanye n'indome A n'amanota ajanye n'indome B uno munsi uwo mugwi uri ku rudome B nigo inama mpuzamakungu ishirahamwe mpuzamakungu yashize uwo mugwi bivuga yuko wari gukora nabi mbega washaka kutubwira neza ico ayo manota yo bavuga ayo manota mu bisanzwe mugwi ubwishigwaho ushigwaho uri ku rudome A no kuvuga ko uburi nko ku ntango urudome A rusubira ko ari umugwi wigenga udategekwa na leta udategekwa n'ugwego na rumwe ubwishigwaho no kuvuga ko ico gihe ntaco nta kimwe burakora ntaco wagirizwa nta kibi na kimwe no kuvuga ko rero uburi kuri statut A no kuvuga ko no mugwi A no kuvuga no mugwi wigenga udategekwa udatamikwa ijambo udasaba atamuntu numwe ashobora no kuvuguruza ico uwo mugwi wakoze urudome B no kuvuga ni statut ya kabiri no kuvuga ko baba batanguye kugira ishamba mpuzamakungu ONU riba ritanguye kugira amakenga kuri ujya mu gwati bega komenga ejo canke ryari na ryari wakoze ibi nibi wategetswe n'ugwego rume rwa leta canke wategetswe n'abatavuga rumwe na leta ko nabyo birashoboka umugwi ushobora kuja ugasanga uri kukorera abatavuga rumwe na leta uri kukorera abansi canke uri kukorera abana bari aho naho rero ucuva kuri uwo mugwi ukaja ku rudome A ukaja kuri B no kuvuga ko rero umugwi CNDH mu Burundi ugeze ku murongo w'imigwi yindi migwi hariho n'iyindi ku isi yindi migwi iharana gatakaze na muntu mu gihugu itigenga no kuvuga ko rero nta jambo uwo mugwi ubu gifise sur la scène internationale mu manama mpuzamakungu nta jambo baba bagifise ikindi naco hari imfashanyo baba bashobora kugenerwa zivuye hirya no hino izo ntiba bakizironka ikindi naco nuko uwo mugwi ucumira nk'igikanganyoni uri ngaho gusa donc usigaye ukora nk'ibintu biri mu gihugu ariko bitaja ku rwego mpuzamakungu wirabira gusa kuko byamaze kugaragara yuko utegekwa no mu canke n'uwundi none uvuze ngo ubwo rudome A uwo mugwi nuko butanguye atakibi urakora mbega bishitse ugakora neza ubwo rudome A rurahinduka bagashira ko nka kakamenyetso ko kuvuga yuko wakoze ne ushaka kuba wakoze neza kurusha uko kujya kwigenga gusa ahubwo agisigura yuko umugwi wigenga be no mugwi utigenga ubutanguye kuvuga yuko ukoze neza nivyo bisanzwe nivyo ahubwo ukoze neza nivyo wahamagarirwa gukora urumva udakoze neza ahubwo niho no muvyago kubita mu gihe utagiye ku ishuri wambaye neza wasobetse muri uniforme ariko wagiye uzambaye urumva umuvyayi avuga ati ahubwo bananiza ngaho ariko umuntu abiravye neza umengo ivyo naco bibwiye ubutegetsi reveri yuko uwo mugwi uba ku rudome A cyangwa ukaba ku rudome B erega vyabaye babibona ega ntivyabatangaje vyabaye babibona cyane babikoze je nibaza ko babigizemo n'uruhara ahubwo urumva bobo ko CNDH yoba yakoze uko kuriya kandi bakaba bazi yuko ari bo babitumye bakaba bazi yuko uriya yatwara uriya mugwi baribonekeza bakaba babona ingene bayoboka hama bakavuga ati ntaco bitwaye ntaco hama kandi urabizi yuko leta y'u Burundi urazi yuko itibanga kuvuga gutuka izo zawo ni gutuka Union Africaine ata ivyo rero kuvuga yuko babashize kuri ico giharuro B ivyo bavuga ati nimushake mudushire kuri F birabaraye ivyo n'ivyari kuko urumva igihugu kigeze hariya ku leta y'akazi na aho ngira ngo havuna avuga yuko ahubwo baronse ubwo rudome B ngira ngo niho uwo mugwi ukoze neza kubera ubo wakoze ivyo bashaka oya nibaza ko hamwe birashika muri bo ntihabura abavuga ati ibi bintu tugiye inyuma barabona yuko babahombye ariko ico babura n'uwo mutima wo guhindura kugira ngo ibintu bihinduke bavuge bati uno munsi barashobora kwihanganira abo batavuga rumwe ati bwa busho butazwi bwugagwe kugira bagire gihinduka ariko ivyo barabibona nimba bavuye kuri A bakaja kuri B
barabibona yuko hari ikintu kiba gihindutse ariko uravye no munsi ivyo barimwo nibaza kwicara gitoya cyane kuri bo nibaza ko ataco bibabwiye wibaza ko ataco bibabwiye canke wibaza ko bashobora kuba baratoye abantu kugira ngo bashobore kugarukana isura nziza je nibaza ko bifise ico bibabwiye kuko ni nagateka k'igihugu mu makungu nama numvise hari abantu leta y'Uburundi canke bari muri leta bavuga bati naka bacafuza isura y'igihugu cacu mu makungu novuga ko nibo bashaka ko isura y'igihugu icafura ujya mugwi rero aho ugeze nawone uzohava usa canke uboneka nk'uri muri abo bacafuza igihugu kuko nawo uri ugezaho uri ku rugero rw'imigwi idatanga isura nziza z'igihugu nta sinibaza ko ari igihugu cyo hava kiryoherwa mu gihe isura yacu iri kwiracafura mu makungu ahubwo rero none ko bakunda kuvuga ngo ubutegetsi bw'Ibujumbura ngo bukunda gushimira abantu babukoreye neza no kuvuga baba bakoze amabi bakoze ibintu biriya bivye basahuye bishe ukaza wumva ngo babatumye hariya kugira ngo bashimire ubwo nibyo baco kimwe sinibaza ko ico kimwe kuko uwo mugwi ahubwo yari kari nk'agafenetre kari nk'akanyonzwa igihugu cari kigisigaranye kugira ngo kirabye giza mu makungu nico gituma rero ahubwo uwo mugwi aba bategetse bashasha bo mugwi bagiyeho kuri bishoboka byose kugira ngo tuve kuri stati B dusubire kuri stati yacu ya kera ubu mugwi koko wigenga ukora wigenga udatame kwijambo n'uriye mbega ko wavuze mwese muvuga yuko Furera Emmanuel Ntakarutimana ko yakora neza ico gihe mbega ijisho ubutegetsi bwamuraba ryari giza oya ntivyari gushoboka ntivyari gukunda kandi nagira ndakubwire yuko igihe baturira amaradiyo y'iwacu Furera Emmanuel Ntakarutimana iyakaba kiri hajya sinibaza yuko byari kumworohera kuko ico gihe ndavyibuka yuko bari bagifisa akantu ko gutinya gatoya ko gutinya kuko Furera bari hagarara ko wari umugwi urimwe abantu b'abagabo bijunje harimo nabandi badamu nuko ariko byaraboneka yuko wari umugwi kandi hajya urumva ikintu gipfiriye hejuru biba bipfuye byose hejuru Furera Ntakarutimana yari hejuru kandi yari umuntu ubona neza bijya bintu vyari byo kuko Claver yabikubwiye ntiyatinya kuvuguruza umuntu ati urabesha ibintu ntibimeze neza urabesha ntibimeze neza gati akazi na muntu bimeze gutya uno musaba abantu nabahari hama Furera je ndibuka yuko tunamwidogera mu maradiyo tumwidogera kuko twe twararonka inkuru yuko ari abantu bariyo ko ari abantu bariko barafasha ariko bakabigira ibanga rikomeye kubera iki mwibaza ko babigira ibanga kubera iki ni inyishu ndaguhaye ku kibazo wamarije ko ingene bamuraba nukuvuga bobo ingene bakora barakora ibintu bahoze nukuvuga bakora vyiza ariko bariko bakora vyiza barashobora kugira nk'itangazo nka rimwe mu mezi 3 kandi ukabona ko ari tangazo ivyo bagiye barabika bakarisohora rimwe kugira ngo bobo ahanini yabagwiza ibikogwa ivy'amajambo babirike ndavyibuka yuko mu maradiyo ndavyibuka yuko Furera twaramwidogeye tubidogera yuko bataduha makuru nkuko tubishaka ariko twagiye gutegera mu nyuma ikibazo aho cari kiri cari uko baturoza gukora ivyo bintu kandi bahoze kugira bashobore kubikora kandi Imana yarabafashije barashoboye kubikora barabikoze neza gushika no munsi ndibaza yuko umugwi wa CNDH warurongowe na Furera Emmanuel gushika kwisa handazi yuko nta muntu numwe uzokumva babwira yuko baba bari bakoze ico batateruza gukora barakoze ibintu bimwe nibaza ngira ni naho byaciye bibonekera mu bisanzwe kuri jamanda ya kabiri yatwawe na Ntuze na Jean Baptiste baribonekeza niho byaciye bibonekera yuko umugwi utwawe na baribonekeza ataho ususana n'umugwi wa mbere bari bagomboye watwagwa na Furera ubu rero numva nico gituma n'ubu byo hava nababwiye yuko jewe byo hava bingora ko nizera yuko uyu mugwi hari ikintu
ushobora mu kanya warobaje uti mbega Frere Ntakarutimana kubera ivyo akora yoba yarabwe byiza n'ubutegetsi nibuka icegeranyo casohotse mu ntango za 2015 nimba atari mu mpera za 2014 cujya mu gwinyene cari gifise umutwe witwa ngo intolerance politique ukutihanganiranira mu vya politique muri ico cegeranyo bavuga ko hariko amasiri ibimenyetso ari byinshi bigaragaza yuko hari ukutihanganiranira mu vya politique ndibuka ko ico gihe niho ubutegetsi bwace bwirura uravuga yuko ibintu ariko arakora ahubwo yatandukiriye kuja gukorana n'abatavuga rumwe na leta ico gihe batari bavuga ko bazokwiyamiriza manda ya gatatu ya president Nkurunziza urumva rero ntiyarabwa neza kuko nico cegeranyo nibaza ko ico cegeranyo mbere casohotse ubwa nyuma kuri manda yiwe mu ntango za 2015 duse n'abasozera kuko umwanya utujanye dufatiye ku byo muvuga mwese urabona wavuga ati nta cizere na gato ukavuga uti bo bashikiye mu mahwa bizobagora si bizoborohera na gatoyi none wiravye neza uwo mugwi ubugikenewe umugura akenewe ahubwo urakenewe cyane gose muri kino gihe igihugu kigezemo kuko no mugwi mu bisanzwe uravye n'amategeko awushiraho canke iyo wavuye amasezerano yarusha mwibirizwa shingiro akazi bawuha nabivuze kari yuko ari ijisho canke umuhanuzi yigenga akwiye kubaho mu vyerekeye agateka kazi na muntu uwo mugwi rero urarengeje ahubwo kubaho c'est plus que nécessaire urakenewe cyane gose muri kino gihe igihugu ki amakungu yose yagiriza igihugu yuko gihonyanga gateka kazi na muntu ahubwo mugwi rero urakenewe kugira ngo uvuge uti murajya amaraporo y'ishami mpuzamakungu avuga ati ibi mwavuze ibi nibi sivyo ariko hakozwe ibi nibi ahubwo urakenewe kugira ngo kandi ugarukane isura nziza y'igihugu mu vyerekeye agateka kazi na muntu ico ituma uvuga rero nti ahubwo ni wikazanure ukore ibishoboka byose kugira ngo ico tubuziga ko ntubavudutetereza nako ngo ntugikora dusezere Reverien kuri wowe umugwi ujeje gateka kazi na muntu ufatiye kuri vyinshi no kuvuga ufatiye ku makungu gafatira ku Burundi ubona yuko wo kwigenjeje gute muri ibi bihe urumva ni ivyifuzo tuvuga amarezo ariko ntibishoboka nibaza yuko ariko nivyo kubuza kuyivuga kuko nibaza ko ari ibintu bigoye bashobora kuba bakeneye n'impanuro urumva impanuro je nibaza yuko nka Frere Ntakarutimana aracari harya ujya n'umuntu nibamwegera akababwira ingene yashoboye gukorera muri izo ngorane ego ntivyari bwayangare nkaho bigeze no munsi ariko n'umuntu yobabwira ingene akabacira gace akababwira ariko rero none je mugira mumbwire yuko umuntu ajeje amatungo y'urushengero rwa muka president nane mugira mumbwire yuko azohava agenda akayaga n'umuntu Ntakarutimana umva bari batanguye kwagiriza bakorana n'abadagomba yuko asubira kwitoza hamubwire yuko bazogenda kumusaba impanuro ngo azimwe hama zitware muri CNDH bazubakisha jewe nibaza ko ni bagerageze ivyo bashobora ariko nababwiye yuko ikizera atari kirenga kuko nimba bazanye abanyamugambwe bazokuma bakora nyene mw'ijya akajagari nyene k'umugambwe uri ku butegetsi nta cizere kabisa kera reka twizere yuko uko bigenda kose nta cizere ufise ko uwo mugwi mushasha uzokuzuriza abarundi bose aha niho hagarikiye iki kiganiro kigira ica 70 ca Club de la Presse nkabashimiye abatumire bacu akaba ari Reverien Bazikamwe atwara abamenyesha makuru bo muri televiziyo Renaissance ndagushimiye mwakoze kututumira na nkabashimiye kandi Pierre Claver niyo nkuru ari umumenyesha makuru w'ijwi wa radio Ijwi rya Amerika ndasuye kandi kugushimira mwakoze nabo kututumira nkabanize yuko muzogaruka nitwashobora kubatera kamo nta kibazo mwakoze nkabashimiye n'abari mu buhinga bw'ivyuma mwebwe mwese nkaba ndabahisango mu ndwiza mu kiganiro kizoba kigira ica 71 ca Club de la Presse murakoze